iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri ino mboneshakure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubagezako amakuru y'ibiriko biravugwa bigezweko ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzogaruka kuri vyinshi bitandukanye cane cane ku birabana n'ibiriko biravugwa ku masezerano yatangajwe mu minsi iheze, aho leta y'u Burundi yemereye ishirahamwe Sotrevo ko ariryo rigomba kuzimba bwa butare bwo mu Kirundo. Kuri ubu butare rero abarundi bakaba basigaranyeho ibice 20 gusa. Ikibazo abantu benshi cyane bariko baribaza kuva bumvise iryo shiramwe rizimba ubwo butare niyo rizananye. Ku mbuga ngurukana bumenyi nta na hamwe iryo shiramwe rivugwa ko ribaho canke ko rifise ico rimaze gukora mu gucukura ubutare. Uti none vyoba bigenda gute ngo ishirahamwe atahurizwi rishike rihabwa ubutare bw'igihugu rikanemererwa inyungu ingana n'ibice 80% n'amafaranga azova mu butare? Umuntu asomye n'umutari iryo shirahamwe rizozana igice kinini kiri mu mafaranga y'amarundi kandi akazotangwa mu kiringo kirekire c'imyaka 15. Muri ano makuru rero tugiye kugaruka ku vy'iri shirahamwe ryemejwe n'inama nshikiranganji yakoranye kw'igenekerezo ya 23 Kigarama uyu mwaka w'2025 yarirongowe n'umukuru w'igihugu nyene Cubero Varisito Ndayishimiye. Ese iyi Sotrevo Mining Company izananye hehe? Ese iri shirahamwe riva mu kihe gihugu? Bene ryo ni bande? Bamwe bati n'ubundi iri shirahamwe rirashobora kuba ari iry'abategetsi bakomeye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Abandi bati ntituzi iryo shirahamwe kuko atanamwe turisanga ku mbuga ngurukana bumenyi. Ivyo tugira tuze kugaruka ko muri ano makuru mu buryo burambuye. Ni mu gihe kandi muri ano makuru tuza kugaruka no ku yindi nkuru iriko iravugwa cane kuri Kaze Chris Fabrice. Ni igiki catumye anyuruzwa? Ni mu gihe umurwizatunga Ndoricimpa Aniseti batazira Ndori ariwe yoba yarateguye ngo kumuzimanganiriza ubuzima. Muri ino nkuru idasanzwe nayo turaza kwerekana ukuntu abagwizatunga b'abarundi birukana abanyamitahe mvamakungu mu kubasahura no kubatera ubwoba. Bamwe bati ese leta yoba ibibona? Umugwizatunga muri ino nkuru turaza kubabwira ingene umugwizatunga Ndori iyo yaranse kwishura amafaranga y'umushinwa arenga imiliyoni 2 z'amadolari, ahubwo aca atangura iterabwoba. Mu makuru y'icukumbura twakoze vyabaye ngombwa ko twishikira mu ishiramwe ry'abashinwa Arips Company kugira tumenye ukuri kose, kuko ibiriko bishikira umusore Kaze Chris Fabrice biteye ubwoba. Muri ino nkuru turashira habona kandi ivyemezo vyose vy'ukuntu umugwizatunga Ndori ashaka kugandagura umusore Kaze Chris Fabrice n'ukuntu ashaka gusahura umushinwa. Tuza kurangiza kandi dusaba inzego z'igihugu guhera ku mukuru w'igihugu guhagurukira ino dosiye. Ni inkuru yanditswe mu bice 4 gusa tuza kubageza ko muri ano makuru. Turaza kandi kubageza ko vyinshi cyane birabana n'ingene umugwizatunga Ndori yoba yararonsemo izi miliyoni 2 z'amadolari z'umushinwa ariko akanka kuzimwishura. Vyose ntuze gucikanwa rero ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyinda kugira ngo utocikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo baje baraba mu bambere bashikirwa niba biriko biravugwa bigezwe ku ngaha mu gihugu c'u Burundi yoba ariko aravugwa mu gisata c'agateka kazi na muntu ubutungane n'ibindi vyinshi bitandukanye. Ni Muhuza TV rero ndabaye kaze muri ano makuru. Reka tubitangurire kuri rya shiramwe ryahawe isoko ryo kwimba bwa butaye bwabonywe mu ntara ya Kirundo. Amasezerano atangaje leta y'u Burundi na Sotrevo kuri bwa butare bwo mu Kirundo, abarundi basigaranye 20 gusa. Kuva muri Ruheshi uyu mwaka w'2024 abarundi barahawe inkuru y'igitangaza. President Ndayishimiye yatangaje ko hari abaherutse kubura ubutare bwanyegejwe n'abazungu buri ahitwa Murehe mu ntara ya Kirundo. Varisito Ndayishimiye yaraharuye amafaranga y'umurengera azova muri ubwo butare, acarangiza avuga ati abarundi bazoyarya gushika ku muhero w'isi. Kw'igenekerezo ya 23 Kigarama uyu mwaka w'2024 nibwo inama nshikiranganji irasanzwe yakoranye. Yari ifise ikibazo kimwe gusa, kwemeza amasezerano n'ishiramwe Sotrevo Mining Company rigiye gucukura ubwo butare.
leta ikavuga ko iryo shirahamwe ryandikiye leta y'u Burundi muri gitugutu uyu mwaka w'ibihumbi 2024 risaba gucukura ubwo butare. Amasezerano yasinywe akavuga ko mu mafaranga azova muri ubwo butare leta y'u Burundi izoronka 20%, nayo Sotrevo Mining Company ikaronka ibice 80%. Ayo masezerano kandi aravuga amafaranga Sotrevo igiye kuzana nk'umutahe, byose bikaba bivuzwe mu mvugo yoroheje cyane. Ikibazo abantu benshi cyane bariko baribaza kuva bumvise iryo shirahamwe rizimba ubwo butare niyo rizananye. Ku mbuga ngurukana bumenyi nta na hamwe iryo shirahamwe rivuga ko ribaho canke ko rifise ico rimaze gukora mu gucukura ubutare. None ngo bigenda gute rero ngo iryo shirahamwe ataho rizwi rishike rihabwa ubutare bw'igihugu rikanemererwa inyungu ingana n'ibice 80% n'amafaranga azova mu butare? Ese umuntu asomye n'umutahe iryo shirahamwe rizozana igice kinini kiri mu mafaranga y'amarundi kandi akazotangwa mu kiringo kirekire c'imyaka 15. Iri shirahamwe ryoba riva mu kihe gihugu? Ese bene ryo boba ari bande? Naco ni ikindi kibazo kiriko kiribazwa. Mu myaka iheze twarabonye amashirahamwe y'abasuma yagiye araduka ngo agiye kwimba ubutare bwa nikeli Musongati. Ku ntwaro y'umwisi Petero Nkurunziza ayo mashirahamwe yarayaganzwa ukamengo Burundi burakize. Byarangiye budukwegeye imanza mu masenare mpuzamakungu bwa butari butimbwe. Mu kiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza kandi harazutse ayandi mashirahamwe akomeye cyane yimba Terelale. Ubutegetsi bwemerera abarundi ko ubutunzi bugiye kubashwara. Byarangiye President Ndayishimiye yugaye ayo mashirahamwe, anatangaza ko Burundi butaronse n'urufaranga na rumwe muri Terelale. Amafaranga yagabuwe namwe mu bategetsi bafatanije n'amashirahamwe yayimba gusa. Bamwe bati ubwo bigiye kuba mu Kirundo biratandukanye n'ivyo zo kuri Nkurunziza. Ese Sotrevo ubwo suye rushasha rw'abakuru bagiye kutwiba? Uwomenye ibijanye na Sotrevo Mining Company nawe yogira ico amenyesheje. Nimwe kandi muri ano makuru navuze ko tuza kugarukana none kuri dosiye ihambaye cyane y'umurwizatunga Ndori ashaka kwambura umushinwa. Muri no nkuru nk'uko natangwe mbivuga, turerekana ukuntu abagwizatunga b'abarundi birukana abanyamitahe mvamakungu mu kubasahura no kubatera ubwoba. Umugwizatunga Ndori yaranse kwishura amafaranga y'umushinwa arenga miliyoni 2 z'amadolari y'abanyamerika, ahubwo acatangura kumutera ubwoba. Mudukundire tubanze dukosora agakosa gato kabaye mu nkuru yashizwe ahabona ubwa mbere. Ahenshi barihenze ku myaka y'uwanyurujwe, umusore Kaze Chris Fabrice batazira Kabwesi. Uyu akaba afise imyaka 36, ahubwo akaba adafise imyaka 40. Tubaze twibutse ko uwo musore yanyurijwe n'abakozi b'iperereza ku igenekerezo ya 12 Kigarama uyu mwaka, bamukuye muri hoteli Le Chandelier iri mu gisagara ca Bujumbura inyuma yo guhamagarwa kuri telefone na Pascal asanzwe ari umushingwamanza w'umugwizatunga Ndori Cima Aniseti batazira Ndori. Abanyuruje uwo musore bari mu modoka double cabine y'ibiyo bitabonerana ifise imparati D3980 ubusa A. Ntahuramenya iyo Kaze Chris yatwawe, ariko naho iperereza rihakana ko rizi ivyiwe, amakuru dufise hano yemeza ko uwo musore apfungiwe ku cicaro gikuru c'iperereza i Bujumbura hafi ya Cathedrale Regina Mundi. Ubundi intandaro ya vyose bikaba bivugwa ko ari ideni Ndori afitiye umushinwa ry'amafaranga mvamakungu imiliyoni 2,847 ndetse n'amadolari 467. Umusore Kaze Chris Fabrice n'umugwizatunga Ndori bava mu ntara imwe ya Kayanza, ariko mu makomine atandukanye. Chris akaba avuka muri komine Kayanza, mu gihe Ndori nawe avuka muri komine Kabarore. Aho niho rero bamenyaniye barunga ubucuti. Chris akaba asanzwe ari umudandaza w'ivyuma bitandukanye vyo kubaka, abidandariza mu gisagara ca Bujumbura muri quartier Asiatique, akabikura mu gihugu c'Ubushinwa. Tugirwe ko tubamenyeshe ko Chris kandi asanzwe akorana n'ishiramwe ry'abashinwa ryitwa Alps Company, akaba ari nawe arihagarariye mu Burundi nk'umukozi mukuru canke uwo twokwita agent. Iyo shirahamwe ryarahaye rero Chris ikarata y'akazi. Hagati y'umwaka w'ibihumbi 2014 n'umwaka w'ibihumbi 2015 igendo ryashaka kubaka uruganda rwiwe
Kijambere rw'ibinyobwa rwitwa Imena Soma Usubire ruri mu ntara ya Kayanza niho yegera Chris kugira azohore amufasha kuzana ivyuma bikuye mu Bushinwa. Ico gihe Chris yaciye atwara Ndori hamwe mu Bushinwa aramwerekana kuri rya shiramwe bakorana, avuga ko asanzwe azi neza Ndori atangorane. Muri iryo shiramwe rero niho baca batangura guha ivyuma Ndori akaza arariha buke buke. Ico gihe Ndori yaciye agira komande y'ivyuma bikora uno munsi mu ruganda rw'ibinyobwa Imena Soma Usubire ruri mu ntara ya Kayanza, n'ibindi vyuma bigira kabiri vyategura gukoresha urundi ruganda ruhingura ibikarato n'imikenke. Ibijanye n'ibi vyuma bigira kabiri turabishira navyo turaza kubibashikiriza. Ivyo vyuma vyose rero Ndori yagize komande vyari bifise agaciro k'amafaranga mvamakungu arenga imiliyoni 5 mu madolari y'abanyamerika. Ivyo vyuma vyose wa musore Chris niyo yagiye yarabizana mu Burundi gushika vyose bishike. Murumva ko yabizana nk'umukozi wari yashira hamwe Alps Company. Ndori rero yararishe ideni rya vya vyuma buke buke gushika hasigara ku ideni ry'amafaranga mvamakungu arenga gato imiliyoni 3 z'amadolari. Aya rero niyo nkwezi y'amarere. Imbere yo kubandanya tubanze tubamenyeshe ko kubera ko ivyo vyuma vyasaba abahinga bo kubikurikirana canke se maintenance, Ndori yari yarasavye muri rya shirahamwe Alps ko bomuha abakozi babiri b'Abashinwa kugira bazoze mu Burundi bazogume bakurikirana ivyo vyuma mu ruganda kugira azobihembere nk'abakozi ba Imena Soma Usubire. Rya shirahamwe ryarahaye Ndori Abashinwa babiri, uwa mbere yitwa Zhang Hui mu gihe uwa kabiri yitwa Li Jianping. Abo Bashinwa baraje mu Burundi, Ndori aca abapangira inzu mu Kayanza. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2020 nibo bari abahinga canke se abatekinisiye bo gukurikirana ivyuma bikora mu ruganda Imena Soma Usubire. Tutegere neza, ico gihe aba Bashinwa baza mu Burundi, Ndori yarakiriko arariha buke buke rya deni rya vya vyuma. Mu nyuma harageze igihe Ndori atangura kutariha vya vyuma, eka ntiyasubira no kuri aba bakozi b'Abashinwa. Twababwiye hejuru ko ideni yarasigaye ko ryari ry'imiliyoni 3. Aho rero Chris niho yatangura kuja mu bibazo, ntiyasubiye kuronka amahoro kuko ryashiramwe ry'Abashinwa ryaciye ritangura kuba nk'irimwishuza mu kibanza ca Ndori. Mu nyuma Ndori rero vyaranse gose ko ayihaye amafaranga. Mu mwaka w'ibihumbi 2022 niho Umushinwa arongoye ryashiramwe yaca arungika intumwa yiwe yitwa Jeizu yishikira mu Burundi kwishuza Ndori ya mafaranga imiliyoni 3 arenga ko gato 247 ndetse n'447 y'amadolari y'abanyamerika. Ico gihe Ndori abonye wa Mushinwa yaciye amubwira ko afise amafaranga make ashika ku 400 y'amadolari, aca amubwira ko bamufasha akayabaha, ariko bagaca bemera kumuha ibindi vyuma yoshira muri rwa ruganda kugira atangure guhingura ibiyeri. Ndori yabwira Umushinwa ati shaka kongera ko umurongo linye ukora ibiyeri hajya mu ruganda, mumpe ivyuma bishasha zoca mbandaniriza ko kuriha. Umushinwa amaze kubona ko Ndori ashaka ivyuma bishasha ariko atari kanariha bimwe vya mbere, yaciye amwemerera ati nta ngorane, zana ayo mafaranga hampa umpiyo komande. Ndori yaciye aha wa Mushinwa ya mafaranga 400 vy'amadolari y'abanyamerika. Umushinwa amaze kuyakira akagenda yaciye abwira Ndori ati iyi komande ntishoboka, twasanze atavyuma bishasha twogwa kandi utarariha ivya mbere, ahubwo aya mafaranga 400 y'amadolari tuyakure muri ya facture ya mbere uduheraniye, uzoriha ayasigaye. Muca mwumva ko rero hasigaye amafaranga imiliyoni 2 ndetse n'amajana 8 arenga ko gato. Aha rero Ndori yaciye aduza ishavu, arishavuza bidasanzwe, aca atangura no gushavurira Chris amwagiriza ngo niwe yamusahuye. Chris nawe ati niwe mwiyagiye nabe nishira hamwe, nimba bafashe ingingo yo kuyakura muri facture ya mbere, ivyo ntibiraba njewe. Aho rero impari ziba ziratanguye. Mu nyuma Ndori yabandanije kutariha, biramunanira kuriha n'Abashinwa babiri yakoresha. Aho nyene mu mwaka w'ibihumbi 2022 ryashiramwe ry'Abashinwa ryaciye rituma ko umwe muri babakozi ryari ryararungitse mu Burundi. Uwatumwe ko bwa mbere n'umwe yitwa Zhang Hui,
ashitse mu Bushinwa ubuyobozi bwaciye bufata ingingo ko adasubira mu Burundi kuko Ndoli atariko arariha. Ntivyatevye mu mwaka ukurikira w'ibihumbi 2023 wa Mushinwa agira kabiri ari we Li Jianping nawe nyene yaciye ava mu Burundi ataha mu Bushinwa kuko vyari vyamaze kugaragara ko Ndoli atariko arabariha. Mu nyuma abo Bashinwa babiri bamaze gusubira iwabo niho haca bicuka kibi hagati ya Ndoli na Chris ciyongera. Ndoli yaciye atangura kwiruka kuri Chris amwagiriza ko ari we yoba yabwiye abo Bashinwa ngo batahe iwabo. Chris nawe arabwira Ndoli ko ari ubuyobozi bw'ishirahamwe bakorana ryabatumyeko. Ndoli ntiyorohewe muri rya hinguriro Imena kuko ivyuma bigize ikibazo haca babura abahinga bo kubikora. Ndoli rero niho yaciye atangura kurondera abandi bahinga bo mu bihugu vy'akarere ngo baze barakora vya vyuma igihe bigize ingorane. Ubwa mbere yarazanye abavuye mu gihugu c'Ubuganda ariko biranka kuko atabuhinga bafise. Mu nyuma yarazanye abahinga bavuye muri Kenya, abavuye mu Buhindi nabo nyene bibata ko amazi ubona ko atakataloge yavyo bari bafise. Mu gice cya gatatu rero ciyi nkuru turaza kubageza ko vyinshi birabana n'ingene hari ukugwara kwa Kaze Chris n'ipfungwa ryiwe rya mbere mw'iperereza aho benshi bavuga ko yabapfungiwe hafi ya Katedrale Regina Mundi ku biro bikuru vy'iperereza ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya reka mbibutse muze gufyonda subscribe canke sabone niba mutari mwafyonda kugira ngo mutoza gucikanwa nayo dushikiriza. Musangize kandi n'amakuru bagenzanyo aho bari hose kugira ngo baje bara mu bambere bashikirwa niba biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi yoba yariko aravugwa mu gisata c'ubutunzi, politike, agateka kazi na muntu n'ibindi vyinshi bitandukanye. Numuza TV rero Imana bahezagire mu bikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.